Kajala arenze. Kajala afise dépense nini cyane gusuma MISTA Champagne. Kaje kabiri naco Kajala niyo kundana champagne we karakoroka cyane hasi kwa mu Burundi tubesha tuvugisha ukuri. Ndaje. Ngo bavuze ngo akazi k'umuziki ni koroshe. Ariko ndaje. Bavuze ngo akazi ko kuririmba ni koroshe. Jewe ndaje ni Baby P kuva muri The Fighter Production hari aho ubona yuko gushika ino saha tutabona ivyiwe abona yuko gusohorwa kwiyo yakoze EP birangira EP nyene bayi EP ariko tabandanye njakora cyane tuzi impamvu kuki nyene bigi cha Baby P biravugwa neza yuko kumbure yoba ataki muri The Fighter Production ariko biravugwa ko kuba yarakuwe muri The Fighter Production mugani kibuza yuko abandanye imirimo muri Peace and Love nuvuga yuko Peace and Love na The Fighter Production go biri kumwe amabanga aratandukanye yaba yarimwo yes en fait birafite ahantu bitandukaniye The Fighter ifise umwe mu baririmbyi ba Peace and Love ifise Visual Love sivyo kandi The Fighter yari isanzwe ifisemwo Baby P kandi Baby P nawe akaba arasanzwe ari muri Peace and Love rero urasinese yuko bari bamutuzaniye baramutwereka icyo dushikirije nomwe barafata ubumoso abandi iburyo turazamura umuririmbyi gusa yaho ko muri ndirimbo ziwe bamwe batangara no kuzimenya ariko rero muri kino gihe rero ngo siko bikimeze jewe nashoye kubaza ikibazo igihe habaye ikiganiro hagati y'abantu n'abamenyesha makuru none skazoba arimwo muri cyo giteramo cha one man one show 1 million bacho baratubwira ati azoba arimo nyene nk'umuririmbyi azofasha Vishu ukije na mabacking mugabo ntazoba arimwo nka mushiki wa Vishu muri The Fighter Production ariko shagira akabazo ubona kivoda ho nyene muri The Fighter ubwa mbere turaza umuntu yitwa Edwin bahinduriye izina baca mwita Difficile 5G numwe novuga yuko yarimwo muri Primusic herutse yabaye wa mbere ese ukintera akayanza bantihenze rero Edwin agiye muri The Fighter Production yashikiye kwaza muri Peace and Love aririmba hama famba aramugomwa mushira muri The Fighter nk'umuririmbyi nagiye guherekeza Vishu muri management birangira Edwin avuye muri The Fighter Production acava no muri Peace and Love acagine band yiwe yindi ku ruhande ico gihe yaririmba indirimbo zo kuvuga ngo rinjiye no yatanguje na EP yugarimba indirimbo avuga ngo nanje ndaje gukora ukuntu ati sinzosubira inyuma ariko byo birangira Edwe agiye ntiyashaka kuko yahere kuri iyo EP nyene n'izindi ndimo nkazi bicaye zitatu ntiyasubiye aciye agenda nawe nyene amatwa asumira yasigaye ngo akora uruba ngo nyine asigaye ari indirimbo mpimbaza amana ariko n'amakarokera abandanije ariko tuje kumangira n'ubundi sindagashika kuri nzaka kubwira kariko Edwe yaje bamwita Difficile 5G badavuye muri The Fighter Production izina rya Difficile 5G kwagera igiwiwe rya The Fighter bambe baci bari mwaka nanye yaciye acaguma kwitwa Edwin acaravayo aririmbye EP caragenda uyu na waraje novuga Baby P nawe yari muri Peace and Love nanye muri groupe B groupe ya kabiri aradugije muri groupe ya mbere atarenga director jaje no kuba umuririmbyi wa The Fighter bica birangira The Fighter akoze ya system nyene bakoze ya system nyene kuri Edwin akora EP nindi bakujya nyene ngo ndaje nanje ngo ntasubira inyuma ariko bose bica birangira nabo aba agize nk'ivya Edwin bavuyeyo kimya aciye avaho nawe icyo kibazo sinzi impamvu biko biraba cyangwa sinzi ko meseza basinyirana atokora EP hamwe ugenda we don't know ariko usitandukana nuko wowe Baby P yacaguma muri Peace and Love je kumbure bigi n'abakunzi ba The Star System bazibadukundire cyane kumbure famba nibava mu Rwanda ikigari tuzomutuma kugira se kudusigurira neza imigabo n'imigambi ya 2023 mu The Fighter Production turetse kijya giteramo ariko batwinjira indanda tubarire kuko usanga hari ibintu biriko biracangwa sanga nyene ko birajyumbagirika byabigoye all right tuva kwa The Fighter Production tukimwe na visual na famba bari mu gihugu cy'u Rwanda gushikira saha n'amafoto by the way yabonetse bari muri studio na Clementine na Clement umwasazo yubakanye na no less butera muri kano kanya reka kora indirimbo ya Vishu mwumvise ko atanguje project kuva 2018 azi imyaka 5 iyo project bayeho rero kabandi bakwa gushika ino saha rero tuve hariya anye dusimbire kwa MISTA
Champagne. aho hantu je bigi nenda hari ndashika cishi kuko hariho nyene bishika ku muntu basanga nyene birabaye kujya kwa filime y'igihindi mugabo uri kwisigurira nk'umwana aturuka ari anyifota biragoye bigi biragoye rero ni MISTA Champagne abandi bose ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri ico ni ikintu kizwi neza yuko ari umunsi wahariwe ati wahariwe umweranda Valentino kandi twagisigaye neza duti ni umunsi wahariwe uwo mweranda ariko bibuka ivyo yakoze banarimburira hafi nabo nyene abari muri izo ngo mubakanye urukristo cyangwa batubakanye urukristo mugamanye igihe kirekire bibuka kumbure rero ivyaranze urugo ariko kandi n'abari mu rukundo bafite projet bamaze gusaba irembo jimaze gusaba irembo egari ko je ndi ndani urumva je maze kujya kudeklara ati je urumva rero umwana wa Ivi na Ivi je ubure turi sawa turi correct ni mu mume je tugiye kuzokwibanira amahoro uwo munsi mukuru ndashaka kuwuhimbaza yego nene MISTA Champagne abandi bagaragaye bari kwa postinga amajambo atandukanye avuga urukundo uko nuko hari bose bayogora cyane cyane abajene rero ni MISTA Champagne yaciye agaragara rero ari hamande imodoka yiwe bigi inyuma ku kiyo hari handitse ngo Saint Valentin mugabo hariko amafoto abiri mu bubamfu no mu buryo amafoto abiri rero yariko n'amafoto y'uwigeze kuba umukenyezi w'umuririmbyi w'icamamare muri Tanzania Harmonize sivyo mugabo Champagne amajambo yakoresheje yariko aravuga ngo mie wangu na mupost na weye wako kama unamkubali mupost mie tayari nishaonesha kama Kajala nampenda kweli Kajala nampenda akabijya kagarese ku kandi yaciye afata y'amafoto abiri aje kuyasomagura amafoto ari ku modoka akaja kuyakubita amabizo y'amafoto ya Kajala urumva iyo nkuru rero bigi yarashoye gutembera gatoyi urazi ko abamenyesha makuru nabo nyene urumva akazi kaba kabonetse burya anye hanyuma rero video ikiratembera umwe mu bamenyesha makuru akorera ku rubuga rukomeye anye muri Tanzania nawe aravuga ngo iyi video ko ndayironse reka ndayishikirize abumva igiswahili abatanzania abakenya abarundi mugabo bumva igiswahili ko yayikoze mu giswahili bigi ivyakurikiye byabaye iki ivyakurikiye ijya video umumenyesha makuru yavuze ngo ndayishizeho mugabo we ni wayibona Kajala atarayibona uze kuyimumpera kuko iyi video ivuye i Burundi ku muririmbyi yaciye nga muri Tanzania yakoze ibitandukanye muri Muzamedia tu hano ati ariko deklara avuga yuko akunda Kajala sivyo Kajala rero ya video maze kuzunguruka nawe amaze kuyibona ntiyatevye acavuga ati acagira repost cara postinga nawe cara postinga kuri Instagram azi ko Tanzania ibintu bya Facebook sikirenga boni Instagram cyane boni Instagram cyane nawe cara postinga afata ifoto ya MISTA Champagne hano ya foto ya yindi MISTA Champagne yerekana ari hamande imodoka na ya mafoto y'ibabiri hari inyuma ariko rero acashira ko n'indi foto yiwe rero Kajala ari we nyina garagara sivyo ari sexy kabisa nyene bigi hari amafoto usanga kabura ubwonko hari amafoto usanga kabisa bica bigacika rero mu nyuma rero acaradeka ko hajya hejuru acaravuga ngo ni hatari kweli acha ni cheke tu nta birebire rengeje nta birebire acha ni cheke tu acha shirako ubuyemoji bwerekana ko aryohewe cyane ariko aratwenga mugabo rero abantu baravuze bitandukanye ku makomantere bamwe baravuga ngo ivyo bintu MISTA Champagne ariko aragira abandi ngo ya Champagne n'icamamare ngo ariko arageza kugira kwerekana ko ari mu rukundo ngo mugabo si yari abandi baravuga ngo nguye ngurumva Champagne kabisa ni umurundi kandi yubaho cyane ariko arakuza urubuga rwacu kuri ya cible ya Tanzania neza cyane urumva bigi rero je cha ndibaza ikibazo nti MISTA Champagne yaramaze imisi muri Tanzania kandi sindi siri yuko Kajala babonanye nta nababonanye ntibabonanye nta nababonanye kuko jewe nakimoja ambwira ati ntitwabonanye ariko gasa ni Champagne atagize umwinguvu nyinshi
kubera yuko champagne byagiye kudanaza album yiwe muri Tanzania muravyibuka album yise Confirmation abona yuko yaragiye kuyidandaza yongera kandi agira promotion ubona yuko yaciye amaradio gatandukanye muri Tanzania byaciye mu radio menshi cyane ama TV online ama radio ama television digital akora ibiganiro bitandukanye kumva zuko ija guteza imbere album yiwe ariko je kazogira ubona kivodo n'abagakoze umuziki musanga n'abandi gatandukanye bagize esko rukundo gwa Kajala wa Champagne ni rukundo vy'ukuri canke ni blague icakabiri naco hoho rubaye urabona ko vy'ukuri MISTA Champagne zova bivamo simbona canke ho Champagne yoshora garama ya Kajala sigo ntawa kwico kintu atari bigi ino posti ndayisubire ko kandi Kajala ni Facebook ni kuri konte yiwe iri verificated iri verifie yavuze ngo imebidi tu ni cheki aki imebidi tu ni cheki aki ni kuvuga yaciye arahira muga munsi ashashirako hashtag MISTA Champagne ashirako bwabwe mu cyo gutwenga mugabo kandi pembeni yaho ashirako ubuyemoji avuga ngo asante sana urumva rero ino post je ndiko ndayiraba neza ndayisesanguye ndabona neza yuko ubucuti buri hagati ya MISTA Champagne na Kajala sindiko ndabona neza yuko ari bwa bucuti bwa Sheri Shishu Sheri Koko n'ubucuti bw'abagenzi usanga henda gusubizima gatoyi bana kivodo igiteramo ca Harmonize mu gihugu cy'u Burundi imbi stotari uyizi cyangwa umuntu wese akatumvira ariko atwumviza atarayizi murazi ko MISTA Champagne yabonetse mu giteramo buryo umuntu yamuronde aje mu giteramo si Harmonize cyangwa si Famba yatego ke giteramo kuko razi ko Famba na Champagne burya badahuza cyane haba ku social media cyangwa ivy'ukuri kuko bajya n'abantu ubona bakuranye mu muziki badugiye rimwe ariko umwe acica kuvyo gutegura amashuri aja mu bindi Famba yateguye hamagaye MISTA Champagne giteramo yani Kajala yamagaye MISTA Champagne mu giteramo burya wow yamubwiye ati kuyapa na ufanye show ufanye kakitu hapa watu waone ndiko ndaza ngaho impamvu ushaka kukwereka yuko atari urukundo hagati y'abahuga n'ubugenzi kandi buri proje basha no gufashanya kugira ngo baduzanye barazirihira bona kivodo akavuga ati office izina ngo tugiye ka base ndakurihe inoti hamumfashe to branding ano branding na ku branding ariko mugabo ku muntu naba afise iza rirerire uramuha kanoti ndiko ndaza impamvu ndakweka ko nakaje ashaka ko afise mu ruhara igihe Champagne ngo muri Tanzania Kajala Tanzania Champagne geza ngo kudanza kugurisha bya media tour ya album yiyo yabivuze gatoye mugana avuze kandi bagiye kuraba Kajala iyo post Champagne Kajala yirigize repost kuri story yiyo kuri Instagram Champagne yakanagira nawe yantuze nawe repost kandi bivuga yuko hariho some connection hagati yabo abantu babiri tubandanye tuje imbere igihe Champagne ya posting ifoto kumwe na Baba Levo ya mutani na Baba Levo n'umujournaliste sasa kwa muri Wasafi FM na Wasafi TV muri Tanzania ako kaba no muririmbyi Baba Levo yarapostinze Champagne bari muri yamuhajya album ya CD album yiwe Baba Levo acha tagging avuga ngo ndi kumwe na Mrs yavuze ati ngo ndi kumwe na MISTA Champagne ati beka Kajala uri hafi boss ukonye mu njazo uko nyene Kajala acarazana nagiye commentaire avuga ati amuhiye ciratwenga igiye post arayipostinga kuri nani story yiwe urabona ko nuba cyo gupostinga ibindi Champagne kaje ngagira repost bivuga abantu surukundo ko Kajala ntiyoshobora gukunda na Champagne level si zimwe ntitubeshe twese turabizi nibisanzwe bwishokuri surukundo ruhari ahubwo ni juste yuko hariho ico no kwita gupromotinga hagati yabo it's even simple kuko kandi cyakabiri naco impamvu Kajala na Champagne batokundana Kajala arenze Kajala afise dépense nini cyane gusuma MISTA Champagne kandi kabiri naco Kajala niyo kundana Champagne wakarakuruka cyane hasi kwa mu Burundi tubesha tuvugisha ukuri kwa kuri ntuce ku ruhande gukora Champagne ari wacu ngo tumuvugire haba kote y'ubuzima bwo kubaho haba kote y'umuziki cyangwa kote y'izina
champagne musiki akajya kunda champagne ika champagne afite amamiliyoni n'amamiliyoni lasava mugabo champagne afite yo muwa bivuge ko ijya ni chemist ko rakora bonye hagati yabo kugira promoting ano you never know nakivuze ushaka usanga kanotira kariye canke naho champagne yabikoze mu nyuma kaja kabura tuno muntu karituma kadamufasha na promoting anje mu bandi birangira umubira bamwemereye promotion amangu ati kadagufasha na gupromoting Bigi ego baratwemera neza yuko buri rukundo rurafise ingeri rutwara umuntu umuyaga hama akaruhema akisanga mu kibanza Bigi tuvuge duti twege nko muri star system duti kweri kabisa nyimba ugo rukundo arigo kuri MISTA Champagne urame weregwe kuko abatanzania mu rukundo ntugire biroroshe bajya nta burofu birakazi bafite ikintu bakora business love gasanga birakomeye cyane none Bigi reka nakwereke ingene bo bakora business love uzurabe nta mu artist numwe akundana n'umukobwa gwamarana imyaka 3 Tanzania biragoye ingenda murabo vyashika bi Tanzania Baba Levo gusa niwe maze kubona neza umenga Baba Levo nawo nyene bagoma bavana nk'ubari bavaye n'umugore wiwe ariko basubiranye raba Diamond Platnumz je ndibaza abo bishikiye muri Tanzania bigakunda none barindye ba kera ndavuga nk'aba Professor J ba AY uyu muntu uzi no mushinga amateka ujya muri apere yitwa nuzeye Mbilinyi yitwa Sugu Mr. Tu Sugu Sugu nawe nyene uko nyene ariko ngira ko abiza amashuri menshi ariko n'amashinga amateka bagiye bakora ibintu bikomeye cyane urumva batinya muri make kwerekana ishusho mbi mu kibano erga Bigi biragoye kubona uri umuntu w'umutegetsi uguma wahokana iyi none woza kumbwira ngo urumva ngo tekana wa musore we kandi naje guma mbona ibintu biguma biporomoka babigoye cyane bigaca bigora ko rero ivyo birashobora gutuma rero MISTA Champagne nawe nyene yisanga ari muri ico kibanza ariko mvuga ati rero twewe duti urukundo rwa Champagne kaje ntigoshoboka ntitubeshanye ntago kunda wico hava kiba gusa cyo nyene gusa ni yo base nakubwiye ko rakura cyo ko arafashanya kugira ngo baduzanya hagati yabo na cyane